Uno munsi Ornella yoja muri filme ya Fanny Lavine. Jewe. Navyo nibaza. Kubera iki? Mu gusoza reka ndakwaza kino kibazo uno munsi mu bantu bagirizwa ko boba basokana cyane na ABEL ndetse biri no mu vyatumye nuvuga agenda gutwara mu gihugu cy'u Rwanda kuko ndazi ko kwa ABEL hari abandi bigeme benshi ndetse n'abamama yari gutwara ndetse kiri no mu vyatumye gutwara mu gihugu cy'u Rwanda kugira mubandanyanye umunezero hagati yanyu. So ndumva shaka kumenya ukuri je niyo narindi naho tutari hamwe ariko naratemberaho muri je navyo nabona ngira vyaba mwico kuvyo bavuga ko ABEL muri bimwe wobuzi ushobora kutubwira defo za ABEL na qualité za ABEL. Defo za ABEL na zibana zizakorana ko maheme ariko bavuga zitakorana ibere ribajyayazi ni ibere ribajyayazi higeje muzobona ari kumwe ariko tutatevye ntitwovyihoza nyene direct ariko ariho bamwe bavuga ati ari abatuma n'abafana babo kugira batuke abo bantu baba bari muri beef ari wanditse ati madam stop buza abafana bawe ni gaga grace muca mumubona ati buza abafana bawe nkuko usanzwe bategeka ariko arabwira Fanny Lavine ivyo bakora kuntinyuka commentaire ukoze wewe ntiyoberanye je sindi ABEL sindi Ahmed sindi nabandi ngira na Ornella arimo ushuburira ko abafana ngo babatuki ngira na Ornella arimo. Hello my people. I'm Starboy, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi. What you want to be me is not who I am. Instead I am what my God wants me to be me. I'm the #1 present last man. I like to support everybody in our country. Don't miss this interview. I'm with your artist all the from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. So we must support everybody. Tutegeza gushigikira buri muntu wese. I'm Starboy nkuko namanda babwira ikivugo cyo kuri Star TV. Fasha urafashe tutse turi ngaho kubera twafashijwe kubera ko nta muntu ashobora kwifasha buri kintu cyose. Turi ngaho kubera twafashijwe n'abantu kanaka. Turi kumwe na Ornella MUTONI tumaze kubona muri byinshi bitandukanye, tumaze kumubona ndetse mu mafilm atandukanye ndetse hari n'ifilm cya kwa ABEL wayo na cyane ko ari dukunze kumubona araja gufasha n'abandi batandukanye. So by the way kuno musi namuza mu bwa Star TV mfise byinshi byo kumubaza, mfise urusaku rwinshi ko kuyaga nawe ndetse no kumenya akazi kiyo kariko karagenda gute. Welcome muri Star TV Ornella, umeze neza? Tumeze neza murakoze cyane kandi usa neza. Rakoze ufise look nyene y'umuntu nyene menga naho utoba wiyubashe nahatandero wo bufise abantu bacabona ko yifise ariko ndayifise tu sishatse kuvuga ko atayufise ariko umuntu atagira indero ari nzi yambara uko onye acaboneka akagenda ahantu mwe barabara baca bavuga ati no mama yiyubashe afise umutima mwiza baca bakwitirira n'ivyo utari ariko rero ivyo byose nandi ndabifise. Urabifise ufise umutima mwiza n'indero urayifise. Okay, iyo ufise indero uri umumama umugihe abana babavutse nabone baraza kugira indero. Uzora musaba kunzi wa Star TV ariko baradukurikana muri kano kanya hama tuyage byinshi bitandukanye kuko nivyo vyatuzanye twaje mu kazi. Hari benshi ko baradukurikirana abakunzi bawe ndetse n'abafani bawe imbere ko dutangura ikiganiro basuhuza aho bari hose uko n'abanyarwanda kazi barimo n'abanyarwanda. Ego abakunzi ba Star TV n'abakunzi ba Ornella MUTONI official ndabaramukice cyane ndabwira ko ndabakunda. MUTONI Ornella official. Kuno musi n'urubuga nuvuga yuko wakreye nibaza ko watanguye kuzura sharinga cyane igihe mwari muvuye Kigali na ABEL wayo. Kuno musi urubuga rugumeze gute rugeze he ko nariko aradukurikirana mbere yuko tuyaga byinshi bitandukanye tubivuge mu ntango kugira ari abantu baraba agace k'ikiganiro ariko agenda vyumvise urubuga rwawe rumeze gute gwifashe gute muri no mwanya two turavugana. Ko biri kose nyene uko biri kose ndabishimira Imana ndashimira Imana aho ngeze ndashimira Imana naho rugeze ndashimira Imana ahubwo ndashaka gusaba ko badukurikirana bacugura ikiganiro bagende kuri MUTONI Ornella official babe baramfitira kuri s'abonner uzaba bakoze. Biriko birakorohera canke hari bitariko biragenda neza? Nibiba vyoroshe ni create chano nena heje gukora film
hasigaye ko ari gucreate channel nkababwira filme ko ihari hama nkayipostinga ariko kwezi kurimwo gutyo naraheje kuyicrea nashiza ko na coming soon nzikwigirije ko ariko nivyakonze nivyakunze habuze iki ibigora bigora abagabo murabizi ibirere ndusezerana murabizi amamashina kuko ibigora bigora abagabo ariko uri umudamu n'umudamu ariko ndiko ndakora reka tuvuge ko ibigora bigora abagabo niko basanzwe babivuga oya nturi umupapa uri umudamu okay ibigora bigora abantu bigora abagore bigora abantu kweri kutinye kuvuga ko ibigora bigora abagore abagore nta bintu bafise bibagora ndawumva uwo mugani abagore natwe ubunye haje urashobora kumbwira ikintu ca mbere kigoye ku mugore ikintu ca mbere kigoye mu bintu bisanzwe biba ku bakobwa ku bagore reka tureke bajya bajene b'abakobwa tuvuga abagore bamaze nko kwibaruka like nk'umwana umwe babiri ikintu ubona cyo bakigoye kuruta byose n'igiki kuvyerekeye iki mu buzima busanzwe umuntu wese arafise ikintu usanga kimugora mbona imbara kiri umukobwa arashobora kuvuga ati iyo ntuma nibera umuhungu bijya bintu bimbako wapi cyangwa uri umudamu ukavuga ati iki kintu nkora abahungu badakora iyo ntuma nibera umuhungu je mugabo mbona atakigoye gihari mubona vyoroshe ko nimba ikintu ca mbere numva ndyoherewe no kwa ndumudamu je yo mba n'umugabo n'ivyari kumbera nta munsi biragushikira usange harabaye ikintu kacuvuga ati ntuma nibera umuhungu kijya kintu mba ndagikora ndashima Imana yangize nyabura umugore ariko hariho karite z'umuhungu ho rubona ukavuga ati izi karite ndazikunda nyeneza kuba umuhungu mba nkazi anda kugere mu buzima tubayemo Starboy ubuzima tubayemo Imana niduhitiramo kandi Imana iguhitiramo neza nimba yamitiyemo kuba umudamu nuko yamitiyemo neza none ko yeki noca niyumvira ngo yomba umugabo nukoze biriya no gizukuku nuko yeno abagabo nabahura n'ibibazo byabo nkuko n'abagore dushobora n'ibibazo rero ni mu buzima na gitsina na kimwe kidahura n'ibibazo twese duhura n'ibibazo urumva kuba Imana yangize mudamu nayishukuru tu ariko hariho karite urabona hariho amadefa mamuhorona ku bahungu uri nka Ornella ukavuga ati ariko ujya mu tsipe ko afise zino karite atari ko arazikoresha je nza kungira umuhungu ntari kukwereka ukuntu nza kuzigenza kera bavuga ngo abagabo abahungu nibo barondera nibo birukana bazikurondera nico twakibabonamo hanini umugabo atarondeye urugori gwararyama ariko ubunye aho tugeze abagore natwe turarondera urugori rugahagarara naho umugabo batari ko ararondera ne wumva no kwiyumvira iki cyane cyane ko uri muri bamwe bitunze yego bifasha buri kintu cyose birakoroheye nyene nibiba vyoroshe ariko nyene Imana ihaba cyane yego Imana irahaba cyane gose abantu bakunze kuvuga ati ngo utarakora mariage kandi barakunda kunyosha utarakora mariage ngo urashobora kubura akanoti ariko umaze gukora mariage ngo akanoti kakabona cyane Ornella ataragira mariage canke ataribaruka akanoti yarakaronka paraporo y'ubu canke vyari bimeze gute bishobora kuduha umuco kuri ico kintu harano akunda kumbwira Starboy naho dafise amahera gukora mariage maze kugira mariage Imana irahezagira burya Imana ihezagira ugize mariage niko numva ngo uruma gushezagira ni batubeshe gusa uvyumvise mukumva ko hageze kurongora Starboy nyene woronga tukagushigikiye tuzoguherekeza kamwambwira ko mushigikira nkamanza nkafungura indwi ya kabiri nkarara inzara ngo reka niko bimeze tuzogushigikira mu rubanza tugwitabe twamara imvutano tugutere amaruheze muce mugenda ruheze none ucubaga wifasha none bavyishizemo bibona nuri umugabo cupamba ntaragera rero ntaragera wepoesha rero wirondera amafaranga wirondera kanoti so reka tuvuga ati reka turondera kanoti gwaze dukora urubanza tumeze neza cyane okay iyo kigo rya Ornella MUTONI mu gihugu cy'u Rwanda kuko wakoze ama interview atandukanye Isimbi Chita X large n'ahandi atandukanye baragukoresheje ibiganiro cyane wibaza ko ari iki cyako gituma bagukoresha ibiganiro cyane kuri wewe cyari ko kirabituma hoho nimba warahawe ibiganiro cyane ubikesha ninde novuga yuko yabaye piyo canke yabaye intango kugira ubone bijya biganiro mvuze ukuntu cyamvuga ko ndabikesha ABEL kubera niwe tugiye mu gikorwa ciwe umve tagana tugiye mu gikorwa ciwe navyo naye gukora niba ari kunsanga mu Burundi ngo dukore ibiganiro niko nabivuga rero Imana ishimwe byarabaye bakwakiriye gute Kigali byari bimeze gute sana ariko abarundi n'abanyarwanda turi bamwe umva muhuye bakumva akadukora bateza kwakira ni nkuko nawe Starboy gari nabonye wabonye DJ Briane uraja kumwakira baranja n'imihari ngo nakire DJ Briane nagusumvye izi tamwakira nyene none si igihugu cyo wacu none yagomba yakigwe nabandi rifo tumwakire kugira tumwereke umwonga uhuma
n'udahuma. Okay, wovuze ati mu Rwanda ni bien turi bamwe. So igikorwa wakoreye mu Rwanda cyakire gute n'abantu na cyane cyane abakunzi bawe? Ho abanyarwanda mwarabonye ko bakurikiranye kiriya gikorwa bimeze gute? Abanyarwanda barabikunze. Mfise ama contact menshi yandondeye mvuye mu Rwanda y'abanyarwanda. Benshi n'ukuri bambwiye ko bankunze. Benshi batanga kumbona mu biganiro bacabona kuja kura mu mafilme niki. Umva ko ari bien. Nta bakodraza ati woshobora kuguma hano i Kigali. Nyene ngivyo urumva ndishaka gukunda. Ariko ni wowe. Ariko urakunda kuvuga ati abantu bose bafise qualité nkuko bishika twe tukavuga ati abanyarwanda barafise quality zinizi canke tukavuga ati aba nabo barafise quality zinizi. Bakubwira gute nk'umurundi kaza ati abarundi mumeze kuca turashaka kumenya uko rusaku entre yanyu. Kuko iyo uri mu gihugu kindi baravuga ati abarundi kazi mumeze uku abarundi kazi tubwire kubijanye niki wewe bashaka kuvuga ati abarundi muri babi abarundi mumeze uku abarundi barakunda abarundi kandi barakunda ukuntu tuvuga ko turavuga bamwe bamenga makuru mu kanwa baryoherwa bakunze kuvuga abanyarwanda cyane ngo ikirundi ciwanyu ngo niko nico kiryoshe ngo nico kiryoshe kuvuga mugare nk'uvuze ikintu kiryoshe wumva ibindi bintu kubera ko ari gihe uvugisha ugasanga wowe kivuga ikindi kintu ndibuka interview iraho nakoze niko ndavuga ngo arandyohera mvuze Roki ngo arandyohera barakivuze ko cyane baragitwenga ko naramenye ico bakora arandyohera bisigura ko muwa mwararyamanye nivyo nyene ucumenga biyumvire bisigura umaze kuvuga ko Roka kuryohera bisigura yuko ati nararyamanye na Roki arandyohera nico bisigura mu ngira ngo nivyo biyumvire Roka arakuryohera mwararyamanye araryoshe tuvuga sivyo byabaye Boni ko babivuze oya siko babivuze nkibivuga ati nukuri Roki ndamukunda arandyohera baratwenze ngo arakuryohereye nkumva nyene menga bagihagaze ko ndavuga ati ibinibiki mu nyuma ndabagundura nivyo yumviriye hariya ndapoesha yes ko biri kose reka tuvuga ati icyatumye ujya mu gihugu cy'u Rwanda karakazi akazi ko gukina filme kugira tubandanye guteza imbere igihugu cyacu na cyane cyane muri filme so uragarutse mu gihugu cy'u Burundi urakera urubuga rw'iwawe uratanga gukina amafilme twitege indi filme ryari filme yanjye kuri channel yawe bafana wanje ko nashaka kubabeshara gusa ndakunda ibikorwa birahari Starboy birahari usibye iyo probleme yabaye nakubwiye ko na create group filme naheje gukora haya twagiye mu Rwanda tuvuye mu bikorwa by'iwanje twahere mu bikorwa byanje rero urumva ibikorwa nimba hari ibintu byavuruganye urumva nawe biragoye cyangwa ndabwira ngo ngo ejo rero ngo mugende ngo mwitege ngo filme ngo muzayisaka ko rero cyo musanga ndabeshe ejo muzonuka ejo bazogutuka ati waratubeshe kandi urumva nabahemukiye ariko nzogerageza uburyo bwose umunsi wo kujako bizomenyekana tu nzogerageza bisirikire ndabibibutse ndaziharaho abamaze no kuvyibagira reka tuvuga ati uno munsi muri filme novuga yuko ariko haraboneka abakinyi benshi batandukanye kandi benshi cyane ariko uko haboneka benshi cyane niko haboneka isaku ndetse n'umunwa ugatuma za filme ziwanyu dukunda zitangura kuzana iyindi sanamu canke babantu bakurikirana filme zitangura kuzana iyindi sanamu so nka Ornella MUTONI ibiriko biraba imbere yuko ndakubaza bimwe bitandukanye ubikura vyakira gute nkawe nk'umukinyi wa filme niyo impanuro wotanga kuri abo bantu bariko barabikora kugira filme zacu zibandanye gukurikirwa kandi zirimo n'indero bashaka ko habiki bo hari amajamba mwamwe akunze kuba novuga ko ABEL ari nka boss wawe kubera ko mukorana cyane kuri ABEL ndetse na Fanny ndetse na Liberty ABEL ni inshuti yawe ari hagufi yawe ivyo bamuvuga kushobora kuba bizi cyangwa ashobora kubiduhisha nivyo ushaka kumbaza ko ariko navyo uruhagarara rurahari ntavyuza ariko rezo sosio urayikurikirana ariko ivyo bapfa vyabo sindabizi ngo menye ngo uri mukuru canke ari mubeshi umva ushobora kutubwira kuvyo bavuga ko ABEL muri bimwe wobuzi ushobora kutubwira defo za ABEL na qualité za ABEL defo za ABEL wobugize neza oya sinabanje kumuvuga ngaha ABEL oya tubwire qualité ziwe basi qualité ziwe murazizi mwese murabizi ko ABEL n'umuntu yitanga kandi n'umuntu mwiza ariko na defo bazifise mani nta muntu yoba mwiza hose nivyo akunda ariko uriko uravuga ko atavyuzi biragoye gutahura oya reka mvuga iki ukuntu ndabibona basi ibiko biraba
naho noba atavyonzi naho noba ndumufana ariko noba nkurikirana ibiganiro nkabibona sivyo reka mvuge gutya twebwe nk'abakinyi ba filime tuba twaje ngaha kugira dukine twereke inyigisho aba bafana bakora twirikirana tuba twaje ngo tubabwire ibintu vyacu dupfa mu buzima busanzwe ntibakeneye kubimenya bakeneye filime rero banumva mengo ibintu bako barapfa bo vyihoza bo bihagarika nta kamaro je simbona n'inyungu birimo bavyihoreye nibashaka gushwana naho bashwanire nyene muri bo biherere mu bapana bize ngo kuntu zinye ngo ku makamera ngo bapfuye ibintu niba biryoshe byoshe kubona biryoshe kumva tuba turacinege abanani badukurikirana abafana bacu kandi nituba turababera caciro bakwiye kubona urumva rero nibikenewe cyangwa mbona bo vyihoza kandi nazibona zizakorana ko maheme ariko bavuga zitakorana iberere bajyayaze niberere bajyayaze higeje muzobona ariko mugatwe ariko tutatevye ntitwovyihoza nyene direct ariko ariho bamwe bavuga ati ari abatuma n'abafana babo kugira batuke abo bantu baba bari muri beef ari wanditse ati madam stop buza abafana bawe ni gaga grace muca mumubona ati buza abafana bawe nkuko usanzwe bategeka ariko arabwira Fanny Ravine ivyo bakora kuntinyuka commentaire ukoze wewe ntiyoberanye je sindi ABEL sindi Ahmed sindi nabandi ngira na Ornella arimo ushumurira ko abafana ngo babatuki ungiye na Ornella ari umuntu batuma abafana biyo kurasha kumuntu kuceka ico gutuma abafana numva naco ndakiziko nayibonye uko wayibonye nawe mugabo hamwe cyo bagihari cyo kintu cyo bagimara maje cyo bagiteye isoni abafana kandi umufana mwiza cy'umuntu afana umuntu umufana mwiza afana igikoko ugasanga wakoze ikiganiro nko ngaha babafana kubera babatunye bakaca baza gutuka atonera we navyaho wowe kuno ne mufara dupfuye ahubwo abafana twari tukwiye kubabwira ukuntu bategerezwa gukora akazi ibaze vraiment yani tukabigisha nimba dufise groupe tukavuga ati so uno munsi uri muri groupe ya Mede uri muri groupe ya Ornella uje ya ABEL uje kwa Ornella uje kwa Gaga uje kwa Dodo rega turi bamwe kandi ndahubwira ana hamwe muri filme twokundana tugasenyera ku mugozi umwe twoshigikirwa sponsor zoza na cyane cyane ko turagwana n'ama YouTube channel ni menshi cyane muranashigikirana hakaba muka ubu ukaja muri filme yande uno munsi Ornella yoja muri filme ya Fanny Ravine jewe navyo nibaza kubera iki jera navyo nzi nabisanze uko bimeze sakanota guhereza hamwe nabisanze uko bimeze kandi sinacu no bihindura none bibaza ko ari igiki cyo tumutajayo kuri wewe cyanye kubandi ariko reka ndakubwire Starboy kugira umenye ko ikintu utazogikora baragupima je navyo nzirumva naco ndabimenya navyo aransaba nabihari nibikenewe kubera ataragusaba bisigura yuko atubwira kubwira mfa nibikenewe kandi we ntacyo bigutwaye juna na kim none Starboy vyo ntwariki so birashikanye ne ntavyo mbanzi nyene umuntu wese abafise target ariko twibukanye ko Fanny filme ziyo ziko zirarabwa cyane kandi ashigikirwa cyane yego nawe ntiwo buri cyumukora ko kandi nawe ntiyo buri cyagukura oya umva ndakubwire Starboy mu kugira umuntu filme ukenera abantu bivana ukuntu filme iba yanditswe nimba filme yanditswe abayikenewemo abafise gute wewe yumvisha ko yo caronderamwo Ornella ntibikenewe uno musi sanze uri kurakina uri kurashutinga filme ijya filme kugira duse n'abayicishaho gato kugira abari ko dukwikana kuri Star TV bagize ico bakora nk'abakunzi ba Star TV ni filme yahe iri kwicahe bimeze gute ni filme ya Vera Muhimbare My Life Story kaka demu keza yego sha mbe hajya kavuka mu Ruyigi mu Ruyigi hariya ku gasozi mugabo ngasigaye gatagase cyane yewe yazinye ni filme ya Vera Muhimbare itwa gute yitwa My Life Story bayisanga kwa Rwanda nyene Muhimbare parti ya mbere kandi iriko bagende bayiraba utarayiraba yarahomvye rero sha kujya bavuze ngo mbone ngo mama w'indero mama yubasha ese rero muri iyo film utomunda urarenze Nacenda nagutora wambaye n'impuzu zo muri scene. Ibaze vraiment nakinyi vyanje nyene mbasamwe mbaye mu buzima busanzwe pana vyende byo gushwana gukara bijya si vyanje oya bro. Bijya si vyo wawe. Kare waho rukara no burozo kabutanga. Hewe kwicana ndicane. Njye nibiki bro. Jesi ndabitaho. Kuno musoro umuhanuzi. Mwana mwiza umuvyeyi mwiza hano umwana wiwe akunda umwana wiwe. Cyangwa uri muri babandi bakoze scene bakavuga ati izi scene bariko barazintukiramwo. Il faut qu'on change. Turahindura avuga ati abantu boreka nibera umumama mwiza cyane. Yo jewe.
ndakubwiye turiko dutanga ubutumwa turi mu gikorwa turi mu kazi none gute nabandi ko ndatanga ubutumwa ndi mu gikorwa ndi mu kazi noce ncagura amasene nkina nigikunda ari iminzo ikina wowe uzonshwanira uzonuka uzonyanga mugahari gizo bayakwigishije canke izogira undi muntu zobayigishije nivyo abavyiza navyo nzobikina hari uzobibona bimwigishe gira ico mufasha rero nta kamaro ko gusigana ngo nzokina vyiza gusa ngo sinokina ibingu kuno nzoba ndiko sinzoba ndi akazi nzoba ndimwe nzoba ndiko ndasigana mu kazi none zihazikina abandi twasi kuzikina tuzo kubikina kuko tuko tukina ibintu bibaho mu buzima busanzwe abatuzi bazoguma batubona kwa kundi nyene batatuzi nabo rimwe rimwe hege bazotubona ko turi nyangamugaye mu gusoza reka ndakwaza kino kibazo uno munsi mu bantu bagirizwa ko boba basokana cyane na ABEL ndetse biri no mu vyatumye nuvuga agenda gutwara mu gihugu cy'u Rwanda kuko ndazi ko kwa ABEL hari abandi bigeme benshi ndetse n'abamama yari gutwara ndetse kiri no mu vyatumye ngo gutwara mu gihugu cy'u Rwanda kugira mubandanyanye umunezero hagati yanyu so ndumva shaka kumenya ukuri je niyo narindi naho tutari hamwe ariko naratemberaho muri je navyo nabona ngira vyaba mwicoro mwijoro kandi uzubaye ha mwijoro none ko mwaguma musohokana mujana twese twagira rimwe n'abandi twagira rimwe n'abandi abo twajenye mu Rwanda bo bivuga barabibona n'abavyikika nko abandi babivuga barabonye ko atari ivyo barabizi ko atari ivyo barabibona ivyo bivugwa n'abantu nyene ko nyene kujya kuntu babizana ku mapage ya Facebook bakabivuga abantu kaca bavyemeza iki niki harana nayibonye no mu commentaire kuri kajya kantu Libati yavuze ngo ABEL ngo yavuze ngo ABEL ngo turabizi ko yinjiza abantu kugira ngo abakore mu akazi hari abaje bavuga muri commentaire ngo yongo Ornella rero ABEL yaramaze ndabivuga ko bavyanditse yaramaze abana ngo kumbe Ornella ariko vyagenda kuno kumbe ngo baramuriye nkibibona cyanyene vyarambabaje numva umutima wanje urakwabutse mugace ndaraba sangana nikashaka ko bamunyagirije kuva nshinjira muri filme ko ndumuhabara wiwe bitwaye ikibara bivuze kandi ikintu yakivuze atari ico urakira bukirenganira nakamaro kubita ko mwana cyane tukiva mu kigo cy'u Rwanda ABEL yaranditse kuri stati amajambo menshi tije ndakunda umugore wanje bisigura yuko vyarafuhije umugore kuburyo hakwa no kwahukana n'umugore we kuri jewe kandi twagiye mu Rwanda umugore abizi ariko ku majambo yanditse ABEL avuga ati madame bashaka kumunteranya ko ibintu birebire cyane oya si kuri twe si kuri jewe ari n'ubundi mukobwa none gute uyumvira ko jewe mwagiriza gusa mbwari ariyo benshi cyane rega we ni ukazi ni bashobora kumwagiriza bakavuga ati ABEL na Ornella burya c'est bon nyene mugani ko bimeze abantu iyo bakorana nyene ari ibitsina bibiri bitandukanye ushaka gusanga babibaza ko ibindi mugabo vraiment just body kidu cyayibahaye gicotuma babivuga kandi abakobwa nibo kwikorana cyangwa abapapa bikorane gusa ifo yuko tuvangana okay zikaba sene nyene zakaza pana zijya za vrai ariko bara Dani we ntibaramukwagiriza bon oya Danigira nta kazi ukunda gukina rero twankana ankubita bana anyanga kenshi nigake dukina dukundana mugana aho biremera amaze gushika kandi wanashima ABEL ni si kenshi nawe tumaze gukina dukundana meka usibye kujya kuntu usanga ku mapost vyonyene nabirenze okay uko biri kose reka tuvuga ati wait and see mu gusozera nakaga jambo saba abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana nabo abakunzi ba ABEL ndwayo ba Ornella MUTONI official ndetse abakunzi ba film muri rusangi abakunzi ba industry ya kabiri gatanu muri rusangi bose ikintu numva no basaba abakunzi ba filme muri rusangi nuko bakomeza kudushigikira bagashikira filme yacu filme ndundi tukakomeza gutera imbere badushigikire twese tawuvuyemwo sino kuvuga ngo mugende mushigikire jenyene mushigikire n'abandi yego mushigikire n'abandi nko musanzwe mubikora kandi turi kumwe mudufashije mudufashe mu mugongo mudushigikiye tuzogera kure kuko rimwe ba boss dufise tutavyirengagije vraiment nimwe dufise nimwe dukorera rero mudahari simbona ico twokwishikanako twokwitamba twirorera ariko muhari tuzoshika kure rero nimucika intege mudufashe mutube hafi mudushigikire murabi vyacu mubipartage ekamana yaje mubikore nyene mubikunze hama natwe turabakunda nk'abakozi banyu akajambo kanyuma hari ivyo umaze kugera ko mu bijanye na filme sha nivyobura maze kuba nanguye kuba nkora ivyanje kandi izo muzi wambaye n'inshasha kubera wazikuye muri filme filme aho ngombora amafaranga yo muri filme amafaranga ya filme none iyo muzi ko ntari bwayibone ga Ornella n'izindi nzozibona n'izindi nzozibona n'izindi nzozibona
uko biri kose katugwekana kwifuriza iterambere utera imbere muri vyose so wakoze kuduhereza umwanya namwe mwakoze kunyakira mu bwami bwa Star TV Imana iguhezagire dukunze gukorana cyane yego bazava bibaza ibindi ngo reka ngo nabakorana ibiganiro waje ngo ikiganiro giheze ngo baca bagenda ndabo bivuga navyo nashaka kuyivuga reka Star Boy abantu baragoye ugaca bagukura kuri yabe agafoto tudugapibiri ahantu hozorara bana ngo Ornella yimutse wageze kwa Star Boy uri fotoza kandi nzoca ndayiposting aza kwifoto na pana nambaye ibitenge bashaka tuvumbura oya wambaye ko niho sawa ubunyene cha twifotoza okay bigara batazora aba interview bace babivuga batazi ko twako turakora interview yego bacha bamba ko twimutse okay thank you so much bakunzi ba Star TV. I'm Star Boy, the #1 presenter, last man presenter, Burundian presenter, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Loving Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lefty. I like to support everybody in our country. Ndakunda gushigikira ivyo wacu. Nguko bavuga ati fasha uravuga cyose tungakwera twafashijwe. Andika Ornella MUTONI official. Muraza kubona urubuga rwiwe ndetse mushigikire na filme zose abarimo. Mushigikira abarundi bose muri rusangi. Tuba twifuza iterambere. Jewe kuri Fanny turayaga, ABEL turayaga, Ornella jewe bose turayaga, abafitanye amabifu turayaga. Je ntimuzonyanka ndi hagati yanyu mwese tuguma twiyagira. Imana ibahezagire. Bye bye. Ciao ciao.